kanisa wafu akakaramwiriye urabona akawicayeho saka Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishashe muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko mutubona dufise umutumire adasanzwe kumbure no vuga ko ari umushitsi adasanzwe aje ba mu kindi gihugu. Kumbure twomuramutsa hanyuma kabidondora amahoro. amahoro Biraza neza. yego cyane rwose Kubona je ndamuzi ko yitwa nk'ingabirano niko novuga. Je ndamuzi mu kirundi yitwa nk'ingabirano. Ku bantu batakuzo bidondora gute mama? ya nitwa gift ya wakongeraho gift love ya Kabisa nuvuga ko ari ingabirano y'urukundo sivyo? yego Hama rero tumutumiye hano kugira ngo tumubazi kuvyerekeye filme yiwe yasohoye yitwa Fadia. Kumbure benshi batayikurikiranye twarashize kuri Facebook ya Buja Hit TV, benshi barayikurikiranye kandi twarabonye amakomantere ko yari meza. Hanyuma rero twamutumiye hano kugira tumubaze kandi ko yoba yatuzaniye kandi gakemanyi sivyo none? okay ya nkuko umuntu nyine ari akazi aba arimo ntago aba yicaye kukazana nyenda kazana soon karaje Bisa hanyuma rero tuguha felicitation kandi ku rugendo wagize n'umunyarwandakazi yaje hano mu Burundi. Kumbure yaje kutubwira vyinshi vyerekeye amafilme amarere sivyo none? yego Hama rero pore kandi ku rugendo nizere ko bwagenze neza. yego merci Hama nizere ko mu Burundi twakwakiriye neza no muri Buja Hit TV ubona ko ibintu birimeze fresh. cyane abarundi n'abana beza Iki wakunze ku Barundi? ku barundi nakunze ibintu byinshi umurundi ni umuntu utijena umurundi ni umuntu ukunda abantu ni wa muntu bega iyo uje urisanga ya uhita bibona nkaho uri mu gihugu cyawe n'ubundi Bisa nibihe bintu bibiri washimye mu Burundi utazopfa wibagiye ni wagenda mu Rwanda uvuga ati narabonye ibintu byiza cyane mu Burundi abandi batarabona? mu Burundi ikintu cya mbere cyiza gihari ama beach hari beach yani sinzi hari aho njyana bari black and white ni henshi kuko mu Rwanda nta bintu by'ama beach nazihari vraiment. Bisa turacavuga kuvyerekeye ibyiza bw'u Burundi hanyuma kuvyerekeye ibifungurwa bamukira mu Kinyarwanda bavuga ibiryo. Uwo nibihe bifungurwa washimye ha mu Burundi? Imikeke. Bisa mukeke murazi yuko tuwishimira no mu Burundi kenshi turanawukumbura kuko birabizi yuko umukeke uryoshe cyane. Hanyuma rero twamutumiye kugira tumbaze ivyerekeye filme rero. Ni filme wise Fadia. None ni true story canke? Ya ntago ari true story. Wakinye kugira ngo ushikane nyene message ku bantu baba bigenza nka Fadia. Yego nicyo cyatumye nyikina ariko ntago ari true story. Mu majambo magufi ku muntu atarakurikirana Fadia. Okay, Fadia ni umukobwa akuze w'imyaka 25 ariko ntago yarashobotse. Ni wa mukobwa wumvaga ko amafaranga afite agomba kuba ariyo yani we n'amafaranga ye nta kindi kirenze icyo cyumvaga ashaka kumva. Agenda atumva ababyeyi hanze ukabutamubwira gushaka umugabo ko nawe ubwe kwanze yumvaga ari umugabo. Ariko mu nyuma akaza guhura n'ibibazo by'uburwayi bibeshe ku malezilita ye bikaba impamvu yo guhinduka. Nizere ko muri filme ni wari umu actrice principale. Yego ni Jewe Fadia. Bisa none warabikinye nka Fadia kumbure je nayo nyagace gatoyi. Yego. Byagenze gute none wavyumvamwo gute ko ari abantu kenshi bamuha actrice bikamunanira we byagenze gute nivyo wakuranye canke nivyo wabyaje muri iyo filme nyene? Okay, no kuvuga njewe ntangira ibintu bijyanye na filme nabitangiye no mu Burundi nyene. Ya. Je ndi umurundi munyarwanda. Uvuga bavuga ngo n'abametisse. Ya ndavanze. No kuvana bitangiye hano mu Rwanda ni mu Burundi. Cyo gihe nigaga kuri Centre Scolaire Congolaise. Haza Kanumba Maremu Kanumba yaratarapfa naba Opla baraza nyine tukaba dukoresha casting ndatsinda ntangira gutyo dukinana nabo filme ntangira gutyo urugendo rwa filme kugeza n'uyu munsi inaha i Burundi narahakinye 2016 narahise ninjye wari meilleure actrice muri festival ya 2016 ninjye wabaye meilleure actrice. Bisa rero kuvuta ngo rero career yawe gukina amafilme amareresi nihe nyungu maze kuronkamo? Inyungu ni ndende cyane cyane kuri iyo filme yitwa Chauffeur de ma vie yakozwe n'uwitwa Black Artire. Iyo niyo ya mbere nabanje gufata kwanza amafaranga ya filme. Nyuma yaho nkora indi Tanajuta nakoranye no bita Eshima ndumva yaragiye hanze. Nayo
nabonyeho amahera ntavuze umubare hanyuma mu Rwanda Fadia yanjye sasa yaje arikosora hama rero hari filime yambwiye ko yakinyanye na Black Artile yari umutaximan yari umutaximan ya filime general iravye kumbere yarangyohe cyane kumbure hari ibintu twabonye filime isa nirangiye tutari tumenyere mu Africain wowe byakugendeye gute nk'ibihe urugero nizere yuko kumuntu yayikurikiranye kumbure yomenye ivyo nashyize kuvuga filime yaheze ukuntu kumbure mu kizungu niko twovyita kuri yaheze ndibaza nama editing sinjewe editing irimo sinjewe gusa ukuntu bimeze no kuvuga iyo ugiye gukina filme niba uri kwigisha nyine kora bijya byose bisabwa ubona ntacyo byangiza kabisa nizere ko watubwiye nizere ko wubatse nabonye ko ufise impeta kuko kukuba ama ubatse abana banga ufise abana bangahe ufise abana 3 hama nizere yuko mu rugo bimeze neza cyane hama rero umupapa kumbure se w'abana abonye ijya video yavyakiriye gute nta mishamiranyo yabaye oya kuko arabizi ko ariko kazi kanje kandi yubaha akazi kanje ikindi arabizi ko ndamukunda uretse n'ivyo arabizi ko bijyana filme naho bihuriye n'ubuzima bwanje turetse iby'amareretse mu buzima busanzwe ukora iki mama ndacuruza ni business woman business bisa nizere ko bigenda neza cyane kandi nizere ko zigutunganiriza abantu cyane abantu nkamwe buri umuntu arebe yinjire kuri Instagram yanje uzahita ushaka kabisa di Instagram yiwe yitwa gift love 32 nizere yuko utunganiriza bose umuntu agutumbiriye agakumanura kwa bene nizere yuko ubigenza neza umuntu akubwira ati wamubwiye 50,000 akabwira ati nshaka ume kuri 20,000 ukamuha nago biba byoroshye biterwa n'imuzi uko ngendangura Tanzania urumva kuzizana mu Rwanda biba bingoye bihenze imisoro iki nago byoroshye Isama rero waje mu Burundi waje kuturamutsa tubwire rero abantu bakina amareresi babiri wobuzi hano mu Burundi hano mu Burundi abantu bakina filme hari Tambwe hari mana yanje ko maze kweje hari matematike hari nandabe bamwita nde mama nde yo mana apana undi mama akunda gukina na ba matematike aba mu Buyenzi nago nibuka izina rye neza ko yacigiye n'abantu nza no gucuruza Fadia baramfashije cyane vraiment hama rero urabona rero ubutandukanyirizo buhari kuva ugenda gukorera mu Rwanda n'igihe rero ugarutse mu Burundi urabona difference hari l'amélioration y'amafilme y'amareresi mu Burundi kuntu bisigaye bigenda kuko nashitse ejo nago ndabasha kuganira nabo dufite gahunda yo guhura ariko sindabasha kuganira nabo kubo maze gura nabo barambwira ko hari intambwe bimaze gutera atari nkuko nabisize kuko mbere washobora gukina filme ikaguma ngaho numenye ngo bimeze gute nta n'ikintu na kimwe ibyo watanze ntibinagaruke ariko bambwira urashobora gukina filme ukabona inyungu hama rero nizere mugira mukine filme hari ibintu mwisunga umuntu kuno abameze umukobwa kuno abasa n'umuhungu kuno abasa muri Fadia turetse bajya abantu bakirishije nta bandi bantu baba wariyumvire ko warashize muri rya filme bitakunze ko bajamo kumbure ukuntu bari basa ukuntu bari bameze bibaho kuko no kuvuga ngo iyo ugiye mbere yo gukora filme urabanza ugakora casting gukora casting rero ni yindi iguha umuntu na role bajyanye kandi icyo gihe filme ngiye cyo nashatse bitewe nuko nakubwiye ndi umurundi munyarwanda nashatse kwijyamo abarundi n'abanyarwanda n'ubundi rimo abarundi n'abanyarwanda no kuvuga rero casting nikiberaho ushobora kwifuza ngo uyu ndashaka kumushira ariko ugasanga nta bimerta kwisura arabimerta ariko gukina bikanga bise ugasanga rero umuntu si ivyo vyiwe amarero nizere ku isura rero ku muntu ugasanga afise isura ariko ugasanga ntiyagiyemo kandi umubamura ko afise talent byavuye kuki nuko nyine ashobora kuba afite isura ariko ukamuhenda ukamuha cyacyo ukamubwira kora gutya wapi bikanga nuko basi impano ye kabisa amarero nizere ko amafilme mu Burundi mu Rwanda bayashira ku mateleviziyo bayashira ku bantu bavuga yuko amafilme mu Burundi atavoshirirwa ku mateleviziyo sibyo oya ntago ari byo nani filme nziba banze ko zijya ku mateleviziyo ni abatanzania abanyakenya izo ngizo ariko iz'abarundi turazireba cyane twari mu vy'amafilme kumbure jewe no canja mu vy'umuziki gatoye ivy'umuziki bugiye indirimbo z'abarundi barazivuza mu Rwanda cyane rwose
Niyo ndirimbo y'umurundi muzi nshashe iheruka kuvuzwa mu Rwanda. Hari indirimbo ya Lafro yitwa gute nibagiye ukuntu yitwa ariko iyo ngiyo hakaba ari za konki kama ni konzi ya kiko hari such business ni nyinshi turazumva za Emelisani turazumva nyinshi vraiment. Abantu bamuvuga yuko industry ya Buja Flavor kumbure imiziki y'abarundi tavuzwa mu Rwanda kumbure Gift aratubereye umuco aratubwiye yuko wewe aba mu Rwanda aratubwiye yuko indirimbo z'abarundi zivuzwa mu Rwanda n'amareresi y'abarundi kumbure mu Rwanda baracisha ku mateleviziyo cyane. Okay, kuri televiziyo si cyane kuko n'inyarwanda ntivyoroshe ubu ibintu bigezeho ndibaza kuri kiro bizina amacano mu Rwanda amafilme yaho nta kijya ku masede nta kijya kuri TV si cyane ahubwo ni ku macano kandi baza nino cano zirakora nubwo buryo rero tuzirebamo nkuko tuzireba mu Rwanda. Ni kibazo n'amankunda kubaza kumbure abamama nk'aba canke abapapa mbana tumi mu kiganiro bafise abana bafise umuryango none iyo bishitse ukagera nk'umwana bakabwira ati mama ashaka kuzoba mu kinyamareresi kuko ari abavyeyi batabitahura bo vyogenda gute? Burya umwana iyo atangiye gukura ukabona afite impano ye akaza kubwira mama ndashaka kuzajya nkina filme nta mpamvu zo kumubanira ni ukuvuga ngo iyo niyo talaye nicyo kintu arimo yiyumvamo ahubwo uramusapotinga yatalaye akayizamura. Bisa ati uramufata mu mugongo. Hanyuma rero ikindi kibazo mfise nuko tuzi ko wubatse hanyuma akaba tuzi yuko abakinyi b'amareresi bashobora kumara nk'ikintu cindwi yose bariko barakina filme mbe mu rugo bigenda gute mutama arabiresista? Okay, ngomba kumuteguza mbere y'igihe kuko ndamwubaha nkamubwira niba ari next week nkamubwira sheri next week mfite shoot kandi nshobora kutazabera mu Rwanda cyangwa se niba izabera mu Rwanda ikazabera hano kure ndasaba uruhushya akaruma ko nawe arabizi nyine nakazi. Turabizi yuko abakinyi b'amareresi kenshi niyo batariko barakina amareresi usanga bari mu bintu vyo gupfina tagose twifite ama blague mbe umutamukanyi wawe vyakira gute? We kwanza n'umuntu akunda blague cyane kurya nyine nje namwinjirira muri blague ze nawe izanje arazakira ko ari blague nyine. Bisa kumbure no mwita Fajia ni wari witwa Fajia yani no mwita Fajia mu masanga namwise Fajia kuko ifilme ndamuzi kumbure yarafashe cyane mu Burundi no mu Rwanda yitwa Fajia ariko ku izina ryiwe gikuri yitwa Gift Law. Bisa hamanizere yuko n'umwana wawe azokwitwa urukundo nyene. Ikibazo nje mbona Gift Love byabera umuntu w'umukobwa kandi nta mukobwa ngira bose n'abahungu nagazita Gift Cynthia. Uzamwita gute basi ukurikira? Wapi azitoranyirize wenyine kuko iryo ni Silno nago ari izina ry'abavyeyi njyanje y'abavyeyi naramuhaye ubwo nawe zitoranyiriza irindi ashaka cyangwa abandi bazamuha akarikunda kuko nk'iryo ninjye n'abantu bari impaye. Hamare twizere yuko abantu bafise inkaberano nk'izi usanga kenshi baba bafise ikintu target kumbure umuntu baba bisunga cyane kugira ngo babijemo nka jewe nuvuga yuko mu buto bwanje nakunda umurimvyi yitwa Farias urumva navuga ati naho nzo umurimvyi zo kwisunga Farias none nkaho mareresi wisungande. Okay, uvuze kuri Farias gato. Farias ndibuka hari igihe twigeze kuvugana nari nkiri muto nyirangiza kwiga ndavuga Farias ndashaka kuririmba mu nyuma nza gukora indirimbo Liza yakoreraga hano mu Bwiza ndagenda kwa Liza n'undi mutipe dukora indirimbo nyoreleza Farias arambwira Zuzu Gift mbabarira ivyo bintu bihagarike ijwi rifite ariko naguzi gutondeka ivyo utondeka bihagarike. Nyuma ndamubwiye okay no ubona nabera iki arambwira ati filme niwe muntu yambwiye ati filme nyinye filme ya mbere ndamurungiye ati bon ivyo nivyo bintu byawe kabisa. Kenshi bakumugenderaho kenshi ndugwe aravuga bakavuga ngo avuga nabi. Je Fizo haje ibintu avuga je nagenda bikunda. Fizo kenshi hajyanye arakuraba kandi avugira aho ubujyanye si mu hypocrite. Hypocrite cyangwa mu hypocrite? Uriya n'umuntu akaze nago yaba hypocrite. Ameze neza kandi avugiraho kabiri kandi nizere ko mwagendanye umwanya mutari muto. Yego nukuvuga ngo n'umuntu kwanza nje kintu namukunde ni wa muntu ukunda abantu. Ni wa muntu iyo uje umugana ufite discipline ariko yanga abantu banende discipline ukuntu iyo ufite discipline ukaza umugana arakuvugisha akaguha umwanya wawe nta kintu kibi muzi yo vraiment mu minsi namumenye mikeya. Bisa hama rero dusa n'abasozera ikiganiro cyacu tubwire rero filme kumbure yuba yakuzanya hano mu Burundi cyangwa ikindi gikorwa cyo bashakuzanya hano mu Burundi.
Okay, hano mu Burundi rero hari igikorwa cyanzanye, hari umuntu bita Kukey. Hari filime barimo barakora ndibaza ihuza East Africa. Harimo abarundi, abatanzania, abanyarwanda. Njere naje muhagarariye u Rwanda. Yanje gukina muri filime nk'umunyarwandakazi. Nizere ko filime ari we wayihagarikiye byose. Njewe? Oya. Nje naje nka invite nje kujamo nk'umunyarwanda kuzuza kuko bashaka ibe East Africa. Nukuvuga rero nje naje guhagarara nk'abanyarwanda ariko sinje wateguye filime. Hama nizere ko ibintu bizogenda neza uzokina nka Fadya nyewe nka Fadya tuzi muri rya filime ya Fadya. Neza cyane munyitegure nka Titi wo muri filime ndibaza nzaba ndumugore wa Kukey wo muri filime. Uzo uri madame wa boss? Neza cyane. Muri filime ariko yareka kumbe hari ibindi. Oya. Ujyanye warabimusavye basi novuga Mabuja. Jewe Titi. Ujya n'umuvukanye. Arabizi Mabuja ntazovyakira nabi. Arabizi ko nta kibazo. Turazi yuko atubwiye ko umupapa wawe twovuga yuko umugabo wawe iwa vyakira neza kubukina amareresi. Turuhande rero rw'iwacu rero. Kumbure Mabuja wacu azovyakira gute abonye ufashe nk'umubosi wacu. Okay, we agomba kuvyakira neza ku cyambere cyo nawe n'umustar. Kandi akazi turimo arakazi. Tugomba guhura n'ivyo. Birabiherera hajyanye n'ibya filime. Bisa hamanizere ko muzobukina rero nk'abantu babiviva. Umugaba nka Vivante novuga cyane turiyemera kabisa bariyemera kandi urazi ko babikora neza. Hama rero dusa n'abasozera kandi tubwira rero nk'intamba mizikunda gushikira kenshi kuva utangura career ya novuga by'amareresi intamba mikunda guhura nazo. Okay, izo umuntu akunda guhura nazo ni nko gukora akazi ariko utazise birakunda iki sometimes ukagenda ushaka ama location bikakugora nibyo bintu umuntu ahura nabyo kimwe no kuronka abakinnyi nyabo iyo udafite team kugenda urondera abantu bakina filme biragora cyane. Nizo ntambamye nazindi. Abantu bakina amareresi birakugora kuno baronka kuno mukinana. Biragorana. Kwa urashobora gukoresha casting ugasanga baje si ntibabashije. Ugasanga ukoresha nka casting zigera muri 3 kugira ngo uronke abakinnyi. Ndavuga cyane nko mu Rwanda sinzi no mu Burundi. None turetse mu Burundi no mu Rwanda nizihe feedback kunda kuronka ama message abantu bakubwira ati urashoboye atari bo mu Burundi cyangwa mu Rwanda? Hose kuko nje ndamaze gukina no muri Tanzania. Nukuvuga ngo kandi tuzi ko nk'abatanzania n'abantu vraiment biyemera ku bintu byabo ariko nawe ubwabangiriye gutya. Baremeye. None wiravye ugatije ukuntu nkina filme ni giki waba barisunze kugira ngo bakwemere? Nta kindi nukwiyemera gusa nkumva ko ico ndimo nkirimo nkiyumvamo kandi nkibashije nta kindi. Warabikoze koko nk'umukinyi w'amareresi? Narabikoze cyane. Wababwiye ko uri umurundi cyangwa ko uri umunyarwandakazi? Nje hano hose ngeze mbabwiye ko ndi umurundi munyarwanda. Ku buryo nk'ubu hari nk'abo tuvugana urugero nka Badude ejo ukaye kumva arambwiye amakuru y'u Burundi yibaza ko ari hondi. Ambwiye oya nakubwiye ko ndi mu Rwanda ngo ndahitiranya kubera hose ugumbwira ko ari muhira. Ama rero sinogera nababwiye kumbureje ndakunda kwibaraguza. Uyu mama aje hano muri izi nyubako za Buja TV ari ikintu cyatugoye kose kugira tumurangira intebe yicara ko hajyanye twazungurutse muri galeri turabura bugiye hajyanye ufise ibiro binga. Njewe mana ndi munini vraiment nanubwo mbizi. Nizere yuko byo birengeje. Oya biri hafi gushika mu ijana. 90 irenga. Vyatugoye kabisa twarizungurutse galeri yose turabura ariko Imana yakinze twagize icyo turonka twaronse kumbere akabonyeka nika karakuruhisha nibiza kubicaye. Kanisa wa from. Akakaramwiriye abona akawicayeho sakanje nagarakanje. Murabibona yuko amabara dasa twaradukoresha rouge ariko right now dukoresha rouge jaune sivyo none nabo babibonye ico gitondo ndabibabwiye kumbure bari kuvyandika muri commentaire abakunzi ba Buja TV turabizi yuko mukunda kudukurikirana kandi iyo mugize akantu tugize tumutashimye murakunda kwitubwira hama tubashimira kandi kuba mudukurikirana twari kumwe na Gift novuga yuko numumetise wo mu Burundi no mu Rwanda niko twobivuga. Yego vraiment. Numukobwa novuga n'umumama yavyawe n'abavyeyi babiri umwe mu Burundi umwe uwundi wo mu Rwanda. Oya nje abavyi banje n'abanyarwanda bose ariko ibihugu byanje ni bibiri mu Burundi kuko narahize ndahaba. Okay nukuvuga rero mu Rwanda naho narahavukiye ariko nukuvuga byose ni ibihugu byanje ndi metisi y'ibihugu. Urakoze cyane Fari. Yego merci. Ama nitwa gutumira ubundi nizere kuzoza. Nzaza vraiment niyo naba ndi mu Rwanda muzambwire
nzarambashitseho kabisa. Rero akajambo kanyuma je bakunzi ba Buja Hit TV ndabifurije kuramba kandi ndabifurije amahoro y'Imana yuko mana namwe. Fadia kumbure no mwita gift canke gift ndamwite Fadia nigikushimira canke ukengurikira abakunzi ba Buja Hit TV. Okay, abakunzi ba Buja Hit ndabashimira ko bakomeza kuyireba, ababishoboye gakomeza gukora subscribe, bakomeze abatarayikora nabo bayikore, bakomeze bareba ibiganiro bya Buja Hit, ni vyiza cyane. Kabisa Fadia arabatumira kugira ngo ngire subscribe musangize abakugenzi banyu aka notification kumbe ko bakazo bakamucitse mubarazurungikira link kumbere y'abakunzi ba Fadia batabonye ikiganiro kumbure wewe uze kubimufasha murunkira link yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibaza nabishashe muvuga muri industry Buja Flavor on the mic, will be on the camera, Scott tuzosubira inshallah Imana bikunze. Ciao.